mwumviriza ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, umviriza iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Nshuti mugenzi mukunzi washimye kubana natwe kuri uno munsi. Rwaruka musore nkumi, ndagwaye mwiriwe ndakwifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Kaze mu kiganiro Yesu n'inyishu usanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ugetunganirijwe na Samuel Sabimbona. Uno munsi hano muri studio turacyari kumwe na wa mwigeme Niyokwizera Trifoze, twari kumwe mu yinga riheze, tukaba turiko turiza ingene Yesu yamubereye inyishu. Yabuze mama wiwe akiri mutoya cane, yiga mu mwaka wa 4 w'amashuri mato mato, ngasigarana barumuna we, ariko ngo kubera yuko yari yaramenye Yesu, umuvyeyi wiwe mama yari yaramenye mu gakiza, ngo vyamufashije kwihanganira amarushwa no kurera abo bavukana. Rero Trifoza nuko wabitubwiye mu gice giheruka. Mega hari ikindi uvuga wotwibutsa cabaye mu buzima bwawe? Umwana yari amaze imyaka 5, hanyuma afatwa no ku kuguru kuramerera nabi cane. Ndifuza kwivurira ryo mu Mabanda, baranyirukana ngo genda Makamba ku bitaro vy'intara. Ndagenda kampa ibipimo vyose ntiyagira ikintu batora, cabandikira urupapuro rwo kuza ni Bujumbura ku muganga w'urukoba. Ndaza ambonye arakanguka, tangura kunyereka amafoto ko ngo yari ingwara iteye ubwoba cane. Arambwira ngo genda munyarutse kandi muvyirukemwo kuko uwo muti ushobora kugufasha uva mu Bubirigi. Rero udasanzwe uri umunywanyi wa mituweli biragora, bitwara amahera atari make. Numvise ivyo akanyereka n'amafoto y'abagwayi ibyo nari ngwaye. Naragize umubabaro cane, ndavuga atari ku Mana, aho hapfa mama ye hapfa jewe, aho wasigaje ngo mbe ndabona ayo magogo. Ndarira, ndamererwa nabi kuko ukuguru kumfashe byasa nuko naja muri krize, nkagira amasumbi bikukavyimba kugeza aho ntashobora no kuguterura, aho kwama kuri kwiguma binuka, aho nicaye waharangirwa n'isazi, kwaranuka cane no kuja mu bantu bikantera isoni. Nkama kuma antibiyotike gukaruma ububabare kugeza aho bambwira ati webyo binini bizogutobora estoma, ariko ntihagire ikivamwo. Bimaze kuza ni Bujumbura rero kuwo mudermatologe ambwiye ivyo, nca ndataha kuko vyaranera n'isoni kuvuga ngo bambwiye ko nzovugwa n'umuti wo hanze. Ndavye hirya no hino umuryango mfise nara ubuzima narisanzwe ndimwo, aca numva vyiza Imana yo ntwara hakiri kare. Ndabiyisaba, ndagera n'igihe niyumvira kwiyahura kuko kumfashe kumbabaza. Abana bari bakava ku ishuri bagasanga vyananiye guteka, bagashika baryamye iruhande bicare aho ndyamye. Aca numva ndengewe, bakabona nifutse ngakagera ndaryamye nanje ndiko ndarira, nanka ko babona ko ndiko ndarira, kuko rimwe niho umwe yigeze kubona ndiko ndarira, nawe nje mbona arahagaritse umutima cane kuko nije babona nko kiremesha. Rero kenshi nasigara ndarira bagiye kw'ishure, nkarira vuga Mana, kubera iki wiyumviye kundema uzi ko ibi vyose bizombako, ko nzi kuri we atakiva giturumbuka, kubera iki wemeye kunshiraho kimvira kundema uzi ko nzobabara nk'uko. Ariko Imana ivyo ntibiyikanga, ndabaho mu bwo buzima. Ndagaruka inore muri ivyo bihe byose papa arareka no kuzana umugore, kaguma ari wajera ibintu vyo mu rugo, akandandaza ibitoki, shoya agahawa, amahera akayamarira mu nzoga. Ivyo vyose bikaza bincumita mu mutima nkababara, kuko abana si kenshi bafise ijambo kuri papa wabo. Njanye hari mama arashobora kuvuga, ariko papa akaze asanzwe atanagakiza afise, usanga ari ingorane. Ivyo byose nkabibamwo uko hari aho twabura umunyu kandi amahera adasiba kuyaronka mu vyo mw'itongo. Ivyo ntitwamubwira kandi ntiyabikoreshwa no kutwanka. Cari igihe turiko turacamwo co kubabazwa no kumererwa nabi, hanyuma turabaho mu bwo buzima. Ndyamye ngwaye bikankana uko shika ku rusengero, nca asaba Imana nk'iyo numvise bariko bararirimba, kuko niyo bariko baravuza ivyuma
naravyumva ndi muhira bwira Imana ati pfuma mitiro ndeke kuvyumva abandi bariko barahimbaza batazira nanje ndaryamye ngaha atanikindemesha ariko ndabaho mw'ivyo bihe kuva muri 2005 gushika muri 2019 murumva ko atari igihe gito ndi muri ivyo bihe niho naca nzi n'Ibujumbura rero numvise umudermatologe yaje nk'umugira neza kuri Rwakarede ndashika turabonana ambonye yasa n'ukangutse aragira ubwoba tangura kubaza ngo ivyo nibiki umwe nari nzi ko aca bimenya w'umuzungu tanguye kubaza ivyo nibiki tangura kuntuma ibipimo vyo gupima kansera barakata inyama ndabaho ndarinja ndatebera ino ndaguma ino ndindiriye inyishu cabivamwo yuko aho bampaye indaro banyumvirira akantu mba ndakora kw'inzira z'Imana ni nyinshi aho buri mu magogo ubona ko wahebwe iyo ntiba yaguhevye biri kumwe nawe yangiriye neza ndarindiriye inyishu ngiye kuyitora acambwira ngo nta vya kansera birimwo ngaca kwa mupera ariko uwo muzungu usubiye inyuma yasize anyandikiye umuti usa na wa wundi yanyandikira bwa mbere ngiye kwa mupera nawe nyene anyandikira uwo nyene umuti wo mu mahanga ndavuga atari kugamana kubera iki ubona ko aricyo navugwa n'imiti yo mu mahanga n'ubu Bujumbura nabweretswe n'indwara nahora ndabugenderamwo ubu rero ubona ko aricyo nzavugwa n'imiti yo hanze hanze niwe uhaganza niwe uzi ingene uzobigenza nca ndabaho aho natse indaro barambwira ngo rindira ngo uzoje urabaza ngo ukuntu woburonka nca ndabaza ndashikira umuntu yaciye abimfashamwo ukuri Imana imugirire neza yarakoze uwo muntu nta kintu twapfana ariko aritaho ivyanje harya igihe co gutabarwa kigeze Imana ngo ntacitokoresha n'ibiti yo bikoresha irakoresha umuntu mutigeze kumenyana akitaho ivyawe ico gihe naragenda kumuraba ngeze kwishurwa nyene ngo ndonke uwo muti yaremera kuza gukora ari mw'ikonji akashika avango nzanywe na dosiye y'uwo mukobwa nkaca nirabaho nicaye n'isazi n'akantu Mana nkavuga ati uriho ko biri kose urankunda nukuri cangera igihe co kuronka nararushe naramerewe nabi naranutse abatwenga baratwenze harya uri mu gihe co kugeragezwa uri mu gihe c'abantu harahaguruka bakuvuna umutima bakuvuga n'ivyo batazi bakabivuga kuko buri mbega nyene bakubwira ngo iki ivyo vyaguca intege arabatwenga bakavuga ngo nk'ubutoye impuzu yanje ngo iyo niyo mpuzu ashira kuri rwa ruguru runuka ivyo vyose bikaza binjumita bimvuna umutima abandi bakavuga ni vyinshi ego no kugira ngo dufashe abo baba ariko baracokorwa nk'uko kwiwawe bamenye yuko hari Imana itabara hariho umuntu nabona ko ari nk'inshuti umugore we ari hakuvuga ngo reka ujya kwa imibembe nanje nagiye kenshi kubavura imibembe bambwira ati nta bisa bisana naca nimbwira ati imibembe biriko barayivura kuri gusa nanje bayindungitse mu mahanga ariko aravuga ko ngwaye imibembe nukuri naramuhariye naratahuye ko cari igihe canje co kuvugwa no gucokorwa Imana imugirire neza niyakora neza ntazobura ijuru kubera ivyo ego harageze rero aho ushika muri ayo magogo urumva urageze aho uburanirwa uraravye iburyo uraravye hirya urabuze aho wocira umutwe mugabo uronse umuntu aguserukako wabibonye mwiki muri iyo Mana yawe wari warizeye iyo Mana nabonye ko idatetereza kwikora ku mwanya wayo umuntu wese nubwo yaba ari mu kigeragezo akabona umwaka wa mbere uraheze wa kabiri uraheze je hari haheze imyaka 14 ngwaye kandi ndi impfuvyi ntabona igiseruka ahubwo ari je baraba mu maso baraza bakansanga aho ndyamye bakambaza ngo mbe no musi duteka iki nanje bihari nkababwira bitahari nkababwira ati ndababwira rindira naca mbwira ati Imana nta muntu nja gusega eco kimenye
tico kimenye ko ata muntu nja gusega ngo mpinja ngaburira abana tiwabigize ubibona mama wamutwaye uzi yuko ari we twari yadufasha nukuri nkaja mbona Imana irabikoze igakoresha umuntu ntari niteze nukuri Imana iranyumva nta munsi n'umwe twigeze turara ubusa twararya duke twararya tubi ariko nta munsi abana baraye ubusa ndabishimira Imana. Biga muri ayo magorwa mwaracishamwo mugasenga Imana mukaririmba bigakunda? Ego nukuri twarasenga kandi twararirimba mbere je nakomeje mba umuririmbyi nico camfashe nararirimbira Imana muri ayo naho yarantera isoni kuja mu bantu kubera namana ibiguma ariko bitanse ko ntambuka sinasiba gusenga naragenda nkavuga ati nta kundi batuza kwicarana barihangana ariko sisiba ko ushobora gutambuka. Mbega ntabigeze baguhunga mu bo mwaririmbana bati uyu mukobwa afise amaguru anuka? Ni Bujumbura hariho umuntu tugeze kwicarana jamba narahavuye arigiweyo ndavuga ati niwigire n'ukuri ndazi ko nuka nta kundi ariko abandi barihangana bakanyihanganira Imana ibahezagire. Abakwihanganiye wababonye mwiki mu rugo rukundo rw'Imana? Nabonye mu kwihangana baratahuye ko umubiri uhinduka mu mwanya muto. Ego je ntaragwara narifise amaguru meza ariko amaze kugwara warayarabuka ukabona ko ateye n'isoni. Ego abakuremesha bobo batihumura mwana w'Imana Imana iracakubabaye? Abakozi b'Imana nibo bandemesha bakansengera ati Imana izokugirira neza ariko harimo nabo nyene n'abati ivyizigiro batangura kumbwira amajambo ngo nukuri ngo nukwihangana ngo urazi ngo na Paulo ko ari gisata yagendana ariko ibyo sinabihakanya sinabona je kubona nguma ngenduka nasaba Imana ati izifumi inkura hinyimbure ariko Imana ntiyabona ko nkwiye kwimburwa yabona ko nkwiye kubaho. Ego utera kamo akahe abakozi b'Imana canke abandi bana b'Imana bari hafi y'umuntu ari mu magorwa? Nukuri je nk'abakozi b'Imana ikintu nobahanura kamuntu batera hari abakozi b'Imana bashobora kubona umuntu agowe bakaca bavuga ngo ntiyizera ngo nta kwizera agira ngo aho Imana iri ngo indwara zirahunga ariko ijambo ryayo niryo rivuga ngo mw'isi muri n'amarushwa menshi ngo ariko muhumure naranesheje. Mu marushwa abantu bahura harashobora kuba n'indwara rero ntibavuna imitima abantu ngo babwire ntibizera nka jewe n'ukuri naravuga ati Imana ko ndakwizera nzi kutabara nzi kukiza kubera iki wemeye ibi bikaba ariko cari igihe canje co guhura navyo nk'uko na Dawidi yahuye n'ibigeragezo arahura n'intambara. Hariho ahantu nasomye ari mu gihe co kwihebura aravuga ngo n'ukuri ngo hagati yanje n'urupfu ngo hari agatambuko gatoyi ngo nawe urabibona. Ico gihe ariko ahigwa na sebukwe ariko Imana yamugiriye neza agera ku gihe co kuba mu masezerano Imana yamusezeraniye araba umwami avuye mw'ishamba Imana ishitse amasezerano kandi kuba umuntu agowe si ukuvuga ngo ntiyizera iyo Imana yabikorera bizera mw'isi haba haroraniwe bake ariko Imana ibiduha kubw'ubuntu bwayo n'urukundo. Nubwo buntu bw'Imana butuma tubironka kandi ngo naho twoba mu marushwa si uko Imana iba yaduhevye ariko ngo ni igihe cacu iba yagombye yuko ducamwo. None muri ico gihe cacu ducamwo wewe ubwira abantu uti mu gihe canyu muriko muracamo kigoye mwifate gute? Basenge bakora amasengesho je narakora amasengesho ariko amasengesho ngo amasengesho maremare yo kwisonzesha atwongera intege zo kubicamwo ariko igihe kitarashika co kubivamwo ntuzovuge ngo ntiyakumvise iba yakumvise kandi izokongera intege bivanye nuko wayisenze. Je nko mu gihe c'uwo mugore ariko arambwira ivyo mbona ingene ndushe narafashe amasengesho ndavuga ati Mana ngumya
ngumya kuko jewe ndumva inkomezi zinshiranye ndagenda ndirirwa ubusa ndarara ubusa ndi mw'ishamba ni ukuri nta n'umuntu yabimenye karagera igihe ibintu by'iwanje bikamenya jewe ico gihe abana baragiye ku ishuri ndababwira ati uwo munsi nimuza kunsangaho ndaza kugenda ahantu nzogaruka ejo ndasiga ntetse ivyo bararira ndasiga ndabipanze ndafata Bibiliya ndagenda mw'ishamba ndavuga ati Imana n'ibikoko bigombe bindireyo ariko ndagomba kukubona. Imana ingirira neza yaramfashije ikangumya yarangumije kuko yitangumya mba narihebuye kumbura yitangumya mba nariyahuye nk'uko nari narabiteguye ariko Imana irandemesha naragenda nkafata amasengesho nkamara iminsi ntajya ntanywa. Imana niho yanyongereye inkomezi zo kubibamwo n'ahandi hava inkomezi niyo waba ufise inshuti nyinshi zigukuranwa kw'igitondo n'umugoroba ntizizigera zihumuriza umutima wawe urushe ariko iyo uri kumwe na Yesu araguhumuriza. Yego. Mbega muri uko guhumurizwa nyene uragiye uraraye mw'ishamba ntaho hagira ibintu biza bikagukanga? Nko mu bihe by'amasaha 9 haraca ibintu birankanga nticapfugiye hafi yanje capfugiye kure ariko numva ngize ubwoba nubwo nari nabugana mvuga ngo bigombe binyice umubiri nawe urukwawo naragize ubwoba ariko Imana yangiriye neza buraca nubwo naciye mbaye nkize Imana yanyongeye ukwizera yanyongeye yarangumije kweri je aranimbira ko nzosara kuko maze kubona ibibazo bikuranwa kuri jewe nkabona musaza wanje nkurikira yomfashije kurera abatoyi banje abonye ngwaye aja mu vyo kunywa inzoga aja kumuraba mu gasho ngenda ndakwega ukuguru ariko ntonekaye rero hacapfa amaraso menshi igihe kimwe nje ndatonekana ngiye kumuraba ndapfa amaraso cane katari komana kubera ikiba vyemeye ibi ariko niko vyari bitegerezwa kuba cari igihe canje co guhura navyo. Haraho naja kumuraba mu gasho ko mu Mabanda nsanga bamwungururije Makamba ndondera itike ryo kuja kumuraba kuko nta wundi yaja kumuraba yari jewe. Imana ingirira neza arakavamwo n'ubu aracariho kandi ikindi shima ubu papa ntakabarirwe kamuganje yarahavuye arakizwa. Imana ibihererwe icubahiro. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Urumva n'ivyatevye birateba bikaza mu gihe Imana ifashe ingingo yo kubihindura. Umuvyeyi yaguhinduriye rero nawe y'amaguru yahavuye akira. Wa muti wahavuye uronka gute? Umuti waraje nikora haraho ndengeguye ndavyimviye ku muti wavuye hanze uje kuganje nta miryango nari mfise si imiryango yabikoze ni Imana yo mw'ijuru yaciye mu muntu ntazi umuti uzimbye cane urushinge rumwe ruri ku 200 nkaca ntego ishinge 21 ayo mahera si amahera makeyi ngira naho bari kudandaza itongo ry'iwacu ntiyari kuvamwo ariko Imana yarayazanye ndashimira Imana ko yabonye ko nkwiye kubaho nubwo nayisabye urupfu kenshi. Ivyiyumviro vyacu ni ivy'ubupfu ariko ivyiyumviro itwimvira ko ngo ni ivy'amahoro si ivy'ibyago nubwo duca mu bisa n'umuriro kuko ijambo ryayo rivuga ngo nitwaca mu muriro ntizotubabura ngo n'amazi ntazoturengera. Yagiye ingirira neza yarantabaye ahatari ivyizigiro ihashira ivyizigiro narababariye ngiye kwivuza ku baganga basanzwe nka jambo n'uwo nari ninjiye ko aragiye arahamagaye abandi ngo hano ngo mwe mwapfuye kera ngo ibi bintu ngo ni biki bagaca batangura kumbaza ngo ivyo ni biki ngo upfa hehe ngo hariya kandi bararoga washongora gwaye kweri iryo akaba ari iryo jambo mvanayo imbere y'abaganga nkatantuntuye ariko Imana ntiyampevye yangiriye neza. Yego. Ubu rero abariko barakumviriza batakubona babwira uti meze gute umeze gute nyene? Je nukuri meze neza hariho abambona bagatangara ntibibaze ko ari jewe aho mperuka muhira
twarahuye n'umumama acambaza mbega ngo wa mukobwa w'iwanyu yaragwaye ngo amaguru ngo ubu ngo ari hehe cambuka aterega ni jewe nyene ngo yo ngo ariko mana ngo Imana irishura n'ukuri ubu hanciye bari banzi bagenda barashima Imana baravuga ati Imana irahari nkaje mbona bariko baranyerekana ngo erega yarakitse nukuri Imana yangiriye neza ndayishimira no muri vyo bihe nyene mw'isi ngo twama mu ntambara twama turushe ariko tuzoruhuka kandi turajamwo tukaruhuka nk'ubu yanduhuriye n'ukuri yarakoze yarakoze kukuruhurira iyo Mana yakuruhuriye nk'uwo kubaza ati wega Trifoje Imana yagukora ibimeze gutyo uyita nde hari izina uhora uyitazira ndayita ndavyi n'ukuri ni ndavyi iraraba abagowe kandi nindiho ni byinshi ni mutabazi yego yarakoze cyane ndavyi ndiho mutabazi kandi ibyo byose irabikora kuko ni Imana yo kwizigirwa hari abantu rero hirya no hino iyo Mana bataramenya ingene boyigira umugenzi yuko yavuze ngo wayigize umugenzi bokora iki nibayegere niba bazoruhuka nibasenge nukuri bareke kwizigira abantu ijambo ryayo riravuga ngo harapfumwe uwizigira inkomezi z'abari n'umubiri ngo ariko harahiriwe uwizigira uhoraho ngo akaba ivyizigiro vyiwe nukuri bayizigire hari igihe uba mu bintu ukabona utabona imbere utabona inyuma nta wundi wo kuhagukura atari Imana niyo yahankuye n'inyuma y'ibyo yo kurwara kwanje musaza wanje yaragwaye muri abo bahejeje ishure nawe aragwara ibintu bidasobanutse aragwara amafyigo aragenda kwa muganga Makamba baramubwira ngo genda ngo ujuragira siporo ngo nta kindi kintu tubona twagufasha akaca aranyandikira message mukuri ngo ndagwaye ngo kandi papa navyo nzomubarira ngo kuko ngo yoca amererwa nabi kuko nije nibizera ko nakize muhira naho nabibabwira kuri telefone ntibavyemera ngo ubu rero ngo je navyo nomubarira ngo yoca yihebura cane ngo abone ingene umeze ngo agaca yumva nanje ndagwaye ngo agaca yumva nanje ibintu bambariye navyo nzomubarira ngo kimwe gusa ico nzokora ngo nzogenda ngo je sinzemera kumugarira muhira ngo nzogenda mu gihugu ngo batanzi ngo nomoke ngo ngende ivyo byose umuremvyi w'umutanzaniya niwe yavuze ngo uva muri iki ukaja mu kindi ariko byose ijambo ryanjye rivuga ngo turushishwaho kunesha n'uwadukunze nukuri muri ibyo ndimbira none nkore gute muri iyi nzu ndimwo natsemwo indaro nije ndi umukizwa jenyene cenje ndabayagira ibintu vy'ingorane gusa ndimwo bazavagira muri Yesu hari ingorane gusa ndavuga toyaye ibi bintu navyo ndabibwira Yesu nukuri mpitamwo kumumanukana ino ndamuzana batabizi ndamusabira indaro ahantu ku mukozi w'Imana aramusengera hanyuma ndamutwara kwa muganga nukuri Imana ingirira neza incira inzira mu buryo butangaje nabasavye uruhusha ati je ndagomba kuja guherekeza umuntu wahari iwacu kwa muganga ati rero ni mu mwanya ngende barambwira ati genda umuherekeze kumbe ngiye guherekeza uwo musaza wanje ndamuherekeza ndamuvuza nukuri nta ma-exame bantumye naguma niyumvira ati none nta buntu mu ma-exame ko ndabikoze mu kwizera atana amahera mbona afise noce ndabikora gute muri iki gisagara Imana ikingirira neza mpura n'umuganga aca arasobanukirwa ivyo agwaye aca anyandikira umuti aca asigara ndawurondera nawe ndamupakiza araduga aca ndawumurungikira ku modoka awufashe aca arakira nta n'igihe byafashe ubu n'umusore muzima mwiza ndashimira Imana yambaye hafi igihe ningirira neza ibintu iriko irankorera n'ukuri ntako nobivuga igihe nabaye mu marira iriko igenda ingirira neza kuko naho nari nakize nawe mbonye aciye agwara kandi nawe ibintu bidasobanutse nukuri vyaratuma mvunika umutima nawe nyene yewe yari yafashe ingingo kare batabivuga muhira yamanutse avuga ngo agiye kuraba umwana biganye muri interna
kumbaje ngo ndamuvuze tubipanga uko Imana icitugirira neza nishimikije ijambo umugore w'umushunemu umwe Elisa yasengera atabyara hanyuma akabyara amaze kubyara umwana agaca afatwa n'umutwe hanyuma akavamwo agapfa uwo mugore yabigize ibanga ntiyageze abwira n'umugabo wiwe ko umwana yapfuye aca asubira kuri wa mukozi w'Imana campagarara muri iryo jambo ati Mana utamara amajwi urya mugore yagize ibanga ryo kuja ku mukozi wawe abona ko umwana yapfuye ati niwutuma ivyapfuye biba bizima niwuzura ivyapfuye ndatwaye umusaza wanje mw'ibanga nta n'umwe mfise mbarira atariko ndazi ko mfise urutabo mw'isi bose ati naho noba mfise abaperezida naho noba mfise abaki nta n'umwe yoruhura umutima wanje atari wewe ati ni wowe utegeka mw'isi ati rero ndamutwaye kwa muganga wowe nyene aba ari wowe wikorera cira binkorera umwana we arakomeye ndabishimira Imana cane ego Yesu nahabwa icubahiro iyo Mana niyo gushimwa urumva yuko iseruka mu magorwa ari naco gituma tuvuga yuko Yesu ari nyishu ibibazo by'umuntu uwo ari we wese ariko ikibazo ca mbere Yesu agomba kukubera ko inyishu we mugenzi nuko ukwemera ukamwakira ukamugira umugenzi akaba umwami n'umukiza ubugingo bwawe hamwe rero woba wumva ugira uti nanje uwo Yesu ndagomba ndamugira umugenzi ndamuha ikibanza mu mutima wanje uciye bugufi aho nyene uri noca nsaba Trifose akagusengera ndagushima mwami kuri nyishu ndashima kuri Imana igira neza uri ndiho kandi uri ndavye mwami waravye Hagari igihe yarashiriwe n'amazi umwana we wagiye guhwera aravuga ati umwana wanje arapfuye ariko niwe bibona ko apfuye wewe waciye umuha amazi umwana wiwe aranywa arahembuka aravuga ati uri ndavye ndazi kuri ndavye Imana ndakweretse uwo umuntu akeneye kukwakira hari vyari bimuboshe hari vyari bimugize imbohe ndakwinginze ngo umubohore wowe ngo iyo utegetse vyose biratungana iyo uvuze rimwe gusa byose bigenda neza mwami wagiriye neza Sawuli arakwakira yaragiye kumara abavuga izina ryawe nawe yisanga ariko ararivuga reka mwami nubwo baba bariko barapinga ijambo ryawe umwami ubisange bariko bararivuga nabo uzobukoze nabo baze baronka ibihe vyiza vyo kukuvuga uzobukoze vyizigiro savye mwije nizera kunyumvira muri vyinshi ni mw'izina rya Yesu amen amen ikiganiro cyacu tugarukirije ngaha ndasubire gukengurukira cyane umutumire wanje yafashije kukiremesha akaba ari umwigeme yitwa niyo kwizera Trifose dukengurukiye nawe mugenzi washimye kubana natwe mu gihe nawe uba ugomba kutubaza cyo kutwunganira uratwandikira cyo ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posita 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com cyangwa ukaturungikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa nomero 79 884 286 canke 69 671 277. Izo telefone ushobora no kuzidutelefonako mu masaha y'akazi ushobora gutelefona kuri 22 24 26 57 mu gihe ugomba kwivuganira na Trifose mbega Trifose wo kurondera gutara ku nimero ye 79 ubusa 95 187 niyo kwitera Trifose. Ico cyari ikiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu mushikirizwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba nawe ugomba gushinga intaye ko Yesu yakubereye inyishu cyangwa ugomba kutunganira twandikira uti Yesu n'inyishu agasanduku ka post 1140 Bujumbura cyangwa dutera kamo kuri 24 26 57.